gatandatu igenekerezo ya kabiri munyonyo 2024. Ejo mu gitondo hatekanywa ko hazogwa imvura mu gihugu cose kiretse mu ntara ya Kirundo aho ikirere kizoba kirimwo izuba n'ibicu bikeya. Ahazoba hari imvura hakazorangwamwo ibihe vy'izuba mu ntara zimwe zimwe. Ahazoba kanye kurusha handi akaza ari mu ntara ya Mwaro aho Kimeze kuri degrees Celsius 12. Ku muhingamo hatekanywa ko hazogwa imvura mu gihugu cose, nayo mu ntara za Bururi, Makamba, Rumonge, Mwaro, Muramvya, Bujumbura, Bubanza, Kayanza na Ngozi iyo mvura ikozoba irimwo imituragaro. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bikazokibonekeza mu ntara ya Cibitoke aho zari kuri degrees Celsius 30. Ejo mu gitondo hatekanywa ko izuba rizoseruka isa 12 zibura iminota 20 rirenge isa 12 zibura iminota 7 zo ku mugoroba. Akaba ari ngaha garukiye amakuru atekanya ikirere yo kuri uyu wa gatandatu mwayateguriwe n'ikigo kijejwe ibirere ca Ijebu yari Fenato y'inka yabashikirije.